Wiriwe neza munywanyi w'ibiganiro vyacu nga kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Burundi News TV, aho basha kuba woronka amakuru ajya atandukanye abariko baravugwa cane hirya no hino kwitsi cyane mu karere k'ibiyaga bigari. Ndagushuje kandi ndakwifurije ikaze no kumererwa neza aho uherereye hose, nako ngwaye ikaze mu biganiro vyacu bigezweho muri kano kanya. Ahangaha aho tugiye kurebera hamwe amakuru ariko aravugwa cyane nga mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Dore ngingo nkuru turoza kuba twibandaho mu biganiro vyacu muri kano kanya ku wa gatatu ku itariki 7 ukwezi k'umunani umwaka wa 2024. Abarundi benshi botanguye gushimangira yuko iyo nkuru yoba yabaye impamo yuko General Bunyoni yoba yamaze gutoroka neza nyuma yuko hamaze igihe biravugwa, ariko kandi leta nibe yogira icyo ibivugaho ngo itanga umucyo kubigendanye n'icyo kibazo. Abanyagihugu benshi botanguye kuvuga yuko ubu noneho hoba hagiye gutangura ibintu biteye ubwoba, ndetse ngo mu mujyi wa Bujumbura ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye birimo nka za Gitega asanzwe harakorerwa ibikorwa bigiye bitandukanye, ndetse hari n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu hakorerwa imirimo ya leta, hakaba hatanguye gukazwa umutekano mu buryo bukomeye cyane. Ibi kandi birakurikirwa n'itangazo ryamaze gusohorwa na Evaristo Ndayishimiye nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, rivuga yuko witwa Reverien Ndikuriyo agomba gukorwaho iperereza cyangwa se itohoza kugira ngo habace kuba homenyekana neza uruhare yoba yaragize mu kuba General Bunyoni yarabashije kuba yova mu ibohero ryiwe akajya kwivuriza mu bitaro bya Kira, ndetse na n'isaha akaba ataramenyeka neza aho uyu mugabo iyo baherereye. Kugeza amagingo aya ngaya rero abarundi benshi bakomeje kugenda bavuga byinshi cyane bagiye bitandukanye, bavuga yuko uyu mugabo n'ubundi ngasanzwe ari umunywanyi we, ariko kandi abarundi benshi ntabwo bigeze bishimira imiyoborere ya nyakubahwa Evaristo Ndayishimiye, abo bamaze igihe bagiriza kumusaba yuko uyu mugabo yotanga imihoho akaba yova ku butegetsi. Nyuma yuko yagiye ku butegetsi idolari ry'amanyamerika riravunja amarundi ashika ku 3,000, ariko ubu ngubu iyi faranga ry'amarundi rikaba ryaratakaje agaciro ku kigero kitigeze kubaho, nyuma yuko ubu tuvugana idolari ry'abanyamerika risigaye riravunja amarundi idolari rimwe ufite idolari rimwe kuri vunjamwe amarundi na amarundi ashika ku 7,000 byose. Nkuko biri kugenda bigaragara, ibi ni bimwe mu bintu byakomeje kugenda bituma abarundi bose basana naho batera ikizere nyiricubahiro Evaristo Ndayishimiye, aho bagiye bavuga yuko uyu mugabo nta kintu na kimwe yigeze ageza ku Barundi, ndetse abandi bakaba baje kugenda bagaragaza neza yuko uyu mugabo imvuga akomeje kugenda akoresha ari zimwe mu mvugo ziri kugenda zituma abanyagihugu benshi batakimukunda. Rimwe yigeze kuvuga yuko anta gihugu kigoye kukiyobora nk'igihugu c'u Burundi. Ibi ni bimwe mu bintu abarundi benshi badashobora kuba kwibagirwa, nyuma yuko yavugaga yuko harimo abantu bajya ibiturire ndetse bakagerageza guhombya igihugu, cyane abakora mu bigendanye n'ikawa ndetse n'icayi, anyamara ibyo ibintu byakabaye bizana amadevize. Ndetse aherutse no kuvuga yuko igihugu c'u Burundi ngo cyaba kimeze nk'umugera wa sida. Ni mu kiganiro yararimwe agirana n'abadiaspora, ndetse akagenda yishura byinshi cyane bigiye bitandukanye. Yanavuze yuko arambiwe abantu bavuga yuko Uburundi bwasubiye inyuma ndetse bwonakinye bwugarijwe n'ubukene. Atangura kuvuga yuko umuntu uzavuga ko yakenye ngo azobanza akamwereka ibyiwe yarafise mbere yuko akena, hanyuma akaza kumwereka n'icyamukenesheje. Turaza no kwerekeza mu buraruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, turebere hamwe ingabo za SADC zirwanira leta ya Kinshasa zigiye guhabwa ubufasha bukaze cyane nyuma yuko byaje kwanzurwa mu nama yabaye y'akanama gashinzwe umutekano ku isi ONU. Naho Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wari umaze iminsi urwariye i Bubiligi muri Bruxelles mu Bubiligi yaje kugenda agira byinshi atangaza ku bigendanye n'ubugwayi bwiwe, ndetse hari n'amakuru yandi yaje kugenda amenyekana nyuma yuko benshi bagiye bavuga yuko uyu mugabo yoba agwaye umutima, abandi bakagenda bavuga yuko yoba arwaye mu myanya myibarukiro, abandi bakavuga yuko yaba agwaye urutirigongo. Nuko kuri hagati y'ibi ngibi
ikaze mu biganiro byacu kuri ino mbonesha kure yacu imwe rudende ari nayo yanyu mubasha kuba mworonkaho amakuru cyane cyane amakuru yakomeye cyane abikora avugwa mu bisata bigiye bitandukanye haba mu gisata c'imiyoborere ubuzima politike ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ndetse n'ibijejwe umutekano. Ikaze kuri wowe dukurikiye ngaha uherereye mu gihugu cy'u Burundi, birumvikana abantu badukurikiye muri mu ntara zigiye zitandukanye hano muri iki gihugu cy'u Burundi, tubifurize kumererwa neza, tubifurize amahoro y'Imana cyane. Abadukurikira kandi muherereye mu bice bigiye bitandukanye, birumvikana abadukurikira bari hirya no hino ku isi, mu bihugu byane ku mugabane wa Afrika, mwese turabahaye ikaze mu biganiro byacu. Abadukurikira bari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika no ku isi hose muri rusange, turabifuriza kumererwa neza cyane, kandi kuri utameze neza bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye ndakwifuriza gukomera ndetse no kwihangana. Ikaze niba rwa mbere ushitse ngaha, reka ngusabe ukandanditse sabone kugira ngo ucuraronka ibiganiro byacu mu buryo bworoshye cyane. Reka dutangurire ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ngaha mu gihugu cy'u Burundi rero inkuru iri kwiravugwa cyane, twifuza no kuba twotangaho umucyo, nuko kugeza amagingo aya ngaya hakomeje kugenda hacibwa amarenga yuko Generali Ariyong Bunyoni yaba yamaze kuba atoroka koko 100% nkuko byomaze kugenda byemezwa n'abasanzwe bafite ijambo rikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ndetse akaba ari na bamwe mu batangiye kuryozwa itoroka ry'uyu mugabo. Mu mitsi yeze nababwiye umwe mu abayobozi bakomeye cyane wahamagajwe n'inzego z'iperereza ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariko bikaza kurangira adatashye, ndetse nyuma yaho hari amakuru avuga yuko sahizi nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yatanguye avuga yuko uwitwa Reverien Ndikuriyo usanzwe ayoboye arongoye umugambwe uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD yuko nawe yokogwaho iperereza. Ni mu gihe uyu mugabo asanzwe ari umunywanyi ukomeye cyane wa General Bunyoni wabaye minisitiri w'igihugu cy'u Burundi, ndetse aba n'umuyobozi wa polisi. Kugeza ubu ngubu rero abanyagihugu benshi batangiye kugenda bavuga yuko iki gihugu cy'u Burundi gishobora kuba kigiye kubamo akantu kadasanzwe niba koko uriya mugabo yoba yamaze gutoroka. Ibi kandi byaje gukura ingwara ikaza kumuzengereza mu buryo bukomeye cyane. Bamwe mu bayobozi bafashe icyemezo cyo kumujana mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yoja kwivuza, ariko kandi ajyanwa mu bitaro byakira nk'uko byaje kugenda biranatangazwa ku mbuga zigiye zitandukanye. Nyuma yako rero nibwo yaje kujanwa ngaho mu gihugu cy'u Burusiya abifashijwemo n'abandi bategetsi bakomeye ngaho mu gihugu cy'u Burundi nkuko biriko biranavugwa, ndetse kushika none bikaba byaranabaye nyiricubahiro President Evariste Ndayishimiye nago yarahari yaragiye mu ruzinduko rw'iminsi ishika kuri 3 yagiriye mu gihugu cya Zambia. Generali Ariyong Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe w'u Burundi, ndetse akaba n'umuyobozi mukuru wa polisi wari ufunzwe ashinzwa ibyaha birimo gutegura umugambi wo guhirika ku butegetsi. Ndayishimiye Evariste ashobora kuba yaramaze kuba yotoroka bigahabwa ikindi kito cyangwa se iyindi nyuto. Gusa amakuru ariko aranavugwa na benshi nuko ubuzima bwa Generali Ariyong Bunyoni bwaba butameze neza, mu gihe hari n'abandi bavuga yuko ashobora kuba yabigize urwitwazo agatoroka mu mpera muri uku kwezi turimo nk'uko biriko bivugwa. Uyu mugabo rero bivugwa yuko yoba agwaye ingwara ya diabete, bivuga yuko amagara yiwe atameze neza cyane. Uyu General Bunyoni rero aho ari minisitiri w'intebe w'u Burundi n'umukuru wa polisi wari ufunzwe ashinzwa ibyaha birimo gutegura umugambi wo guhirika ku butegetsi. Evariste Ndayishimiye ashobora kuba yaraturutse Ingereza nkuko biriko bivugwa, akaba yaramaze kwigerera mu gihugu cy'u Burusiya nkuko byamaze gutangazwa. Gusa amakuru ariko aravugwa na benshi cyane nuko ubuzima bwe bwaba butameze neza cyane, mu gihe hari n'abandi bavuga yuko ashobora kuba yarabigize urundi rwitwazo nyuma yuko yasohotse mu ibohero giwe akajyanwa mu bitaro byakira, ndetse kugira ngo abashe kuba yo kwitabwaho n'abaganga nyuma yuko iyi ndwara ya diabete yari imaze kugenda imurenga, ariko bikaza kurangira asohowe muri iri bohero.
mu mpera za Mata umwaka wa 2023 n'umwaka uheze nibwo hamenyekanye amakuru yuko Generali Alain Young Bunyoni wahoze ari ministre w'intebe n'umukuru wa polisi yatawe muri yombi n'inzego z'iperereza akurikiranyweho ibyaha bigera ku 9. Ku wa mbere hari ku itariki 7 Ugushyingo umwaka wa 2023 nibwo urukiko rw'ikirenga mu Burundi rwaburanishije uyu Generali Bunyoni mu kwiregura avuga yuko ibyo ashinjwa byaturutse ku nzego z'iperereza ryinjiye mu mabanga ye binyuze mu bikoresho by'itumatumanaho. N'urubanza rwabereye muri gereza nkuru ya Gitega ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Mu byaha 9 General Bunyoni rero aregwa yiregura kuri bitatu birimo gushaka kwica umukuru w'igihugu Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugambi wo gushaka kumutembagaza ku butegetsi bwatowe n'abaturage. Muri Nzeri umwaka wa 2023 ubwo yajanwaga mu rukiko yongeye kwibutswa ibyaha aregwa, ariko we asaba yuko yorekurwa by'agateganyo kubera yuko arwaye diabete. Yavuze yuko uburyo yivuzamo atari hamwe bitamufasha koroherwa, bikaba bimubangamiye ndetse akaba bikomeje no kugenda biratuma ubuzima bwiwe bugenda nabi. Amakuru avuga yuko yavuye muri gereza avuga yuko agiye kwivuriza mu bitaro bya Kira mu mujyi wa Bujumbura, agezeyo abona gutoroka igihugu nk'uko byamaze kugenda byemezwa. Kandi biranavugwa yuko yoba yaratorokeye mu gihugu cy'Uburusiya, abandi nabo bakavuga yuko atatorotse yagiye kwivuza, ariko abantu bakaba bakomeje kugenda bibaza uburyo yopfa gusohoka igihugu akagera iyo hose ataruhushya afise, cyangwa se inzego z'umutekano ndetse n'abayobozi ngaha mu gihugu cy'u Burundi ngo babashe kuba babyemeza. Kugeza ubu ngubu rero amakuru akomeje kugenda yizegwa nuko uyu mugabo yaba atakibarizwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi nanone amagara yiwe akaba atameze neza nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa n'abantu basanzwe bazi ubuzima bwiwe n'abandi basanzwe bafise amakuru 100% y'ubuzima bwiwe, dore ko bavuga yuko iyi ndwara ya diabete ikomeje kugenda imuzengereza ku buryo bukomeye cyane. Perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo usanzwe arongoye igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo amaze imisi ku mugabane w'Uburaya ahangaha mu gihugu c'Ububirigi, aho yari amaze imisi ari kwitabwaho n'abaganga bagiye batandukanye. Uyu mugabo nawe wamaze kugenda afatwa n'indwara z'amayobera, aho iyo agiye kwivuza amara hafi ibyumweru bitari munsi ya 2. Bivugwa yuko yoba yaramaze kugwara indwara zikomeye cyane zifata imyanya myibarukiro cyangwa se imyanya y'ibanga, ariko kandi abandi bakavuga yuko yoba agwaye umutima. Ntago haramenyekana neza icyo yaba agwaye, gusa bivuga yuko afite indwara yamaze kugwara itameze neza, ishobora no kuzamuhitana umunsi umwe nyuma yuko agenda akamarayo igihe kirekire, by'umwihariko ari kwitabwaho n'abaganga b'inzobere. Bwana Tshisekedi rero yaramaze imisi ari muri ibyo bitaro byangaha muri ico gihugu, nyuma yo koroherwa akaba yaje gukorana ibiganiro n'itangazamakuru cyane cyane Top Congo FM, akaba yaje kugenda agira ikiganiro akora, akaza kugira byinshi atangaza n'ibyo ashinza mugenzi wiwe baherekanye ubutegetsi Joseph Kabila. Perezida Félix Antoine Tshisekedi urongoye iki gihugu ca Kongo yashinjije uwamubanjirije ku butegetsi Joseph Kabila kuba ari we wishe inyuma yo kwihuza kw'ihuriro ry'inyeshyamba rya AFC ndetse na M23 rirwanya ubutegetsi bwe mu burasirazuba bw'ico gihugu. Mu kiganiro cyihariye yahaye abamenyesha makuru babiri b'abanyekongo w'urubuga rw'amakuru Congo Independent n'ugitangazamakuru Top Congo, Tshisekedi yashinjije Joseph Kabila kuba ari we uri nyuma ya AFC yashingiwe muri Kenya umwaka uheze. Yavuze yuko Kabila yanze kwitabira amatora yo mu mwaka uheze ndetse ko ari nawe arimo gutegura inyeshamba za AFC mu gushaka kumutembagaza ku butegetsi. Mu gusubiza umukuru w'ishyaka rya Joseph Kabila yabwiye BBC Gahuzamiryango ko ibi birego nta shingiro bifise, anavuga yuko bibabaje kubona umukuru w'igihugu ayobora igihugu nabi ariko akaba atabyemera.
Ferdinand Kambele yongereye yuko ibi bigaragaza neza ko Tshisekedi afise ubumenyi buke cyane ku kuntu ibintu bimeze mu rwego rw'umutekano mu buraruko bw'ico gihugu ca RDC. Ntaco AFC cyangwa se M23 yari yatangaza ku mugaragaro kuri ibi ngibi birego bisa naho ari bisha bwa Tshisekedi. Joseph Kabila yabaye umuyobozi wa RDC mu gihe c'imyaka ishika kuri 18 guhera mu mwaka w'ibihumbi 2001 kugeza gushika mu mwaka wa 2019 yagejeje ku ruhererekanya ry'ubutegetsi rya mbere rikozwe mu mahoro muri ico gihugu nyuma y'amatora yanenzwe kubamo uburiganya bwinshi cane, ndetse byaje no kugenda bimenyekana yuko uyu mugabo yoba yaribiwe amajwi ku buryo bukomeye cyane nk'uko byaje gutangazwa n'uyu Colonel Nanga wahoze akuriye umuryango wari usanzwe gutegura iby'amatora ndetse no gutangaza abatsinze. Ubu nibwo bwa mbere rero ubutegetsi bwo muri RDC ubu nibwo bwa mbere umutegetsi wo muri RDC by'umwihariko ashinjije uwahoze ari perezida kugirana imikoranire n'inyeshyamba za AFC cyangwa se M23. Raporo iheruka y'inzobere z'umuryango w'abibumbye ONU yavuze yuko u Rwanda na Uganda nk'ibihugu yabivuze nk'ibihugu bifasha uwo muhari. Uganda yahakanye ibirego byo muri iyo raporo ya ONU inashinja u Rwanda kongera abasirikare bashika ku bihumbi 4 muri RDC barwana ku ruhande rw'izo nyeshyamba bangana gutyo, ahubwo yavuze yuko basigaye banaruta abarwanyi b'uwo mutwe. Nk'uko rero bikomeje kugenda bivugwa, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, iyi raporo yavugaga yuko muri Mata uyu mwaka hagati y'abasirikare bashika ku bihumbi 3 ndetse n'ibihumbi 4 bo muri RDF aribo boba barurungitswe mu gihugu canga muri Kongo. Mu gutsubiza u Rwanda ntirwahakanye ico cirego ndetse rwabwiye BBC yuko leta ya RDC nta bushake bwa politike ifise bwo gukemura amakuba yo mu buraruko bukize mu mabuye y'agaciro bumaze imyaka ibarirwa muri za mirongo buri mu mvururu. AFC Alliance Fleuve Congo yatangurijwe i Nairobi muri Kenya mu Kuboza ku mwaka uheze. Ni ihuriro rya politike n'imitwe yitwaje ibigwanisho bagenzura igice kinini cyane cy'intara ya Kivu ya ruguru. AFC iyowe na Colonel Nanga woze ari umukuru w'akanama k'amatora ka RDC ndetse irimo n'inyeshamba za M23. Mu gihe cavura rero gishize, Amerika na Angola byagejeje ku gahenge hagati y'ingabo za RDC n'iryo huriro ry'inyeshyamba mu biganiro uruhande rwa RDC rwagiranye n'abategetsi b'u Rwanda mu murwa mukuru i Rwanda mu gihugu ca Angola. Ariko imirwano ya hato nato yagiye itangazwa ku mirongo y'urugamba ndetse inyeshyamba zafashe utundi duce two muri Kivu ya ruguru. Tshisekedi yongeye kuvuga yuko nta biganiro azagirana na M23, ati mu ntega amatwi neza nta na rimwe nta na busa igihe cose nzaba ndi perezida wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, imbere yanje hazaba hari intumwa za M23 cyangwa AFC ngo tugirane ibiganiro, nta na rimwe bizobaho. Ico navuze nuko nshaka kuvugana n'u Rwanda, si ukugirana ibiganiro. Kuvugana n'u Rwanda kugira ngo mbaze Bwana Kagame icyo ashaka ku baturage banje ngaha muri Kongo. Yongeyeho ati aha hakize mu mabuye y'agaciro, ubutegetsi bwa Kigali burashaka kuhagira ahabo, kandi kuri ibyo kuvuga ko bitazabaho na rimwe ntacyo kugiraho ibiganiro ni iwacu. Icyo bagomba gukora ni ikintu kimwe gusa, ni uguhambira imizigo yabo bakagenda bagasubira iwabo iyo boturutse. Kandi niba nshaka kuvugana n'u Rwanda ni kubw'iyo mpamvu kubabaza ngo mufise icyo kibazo kugira ngo muduhe umutuzo, atari ukugira ikintu mbaha, ahubwo kugira ngo baduhe umutuzo wacu. Leta y'u Rwanda yihakana kwiba ibigendanye no kwiba
amabuye y'agaciro cyangwa se umutungo kamere wanga muri Kongo, ivuga yuko ku butaka bw'u Rwanda hariho amabuye y'agaciro ku bwinshi nka Gatsegereti, Kolta, Wolfram ndetse na zahabu. Yemwe binavyanavuzwe yuko aya mabuye y'u Rwanda ngo yoba afise n'agaciro gakomeye cyane ku ruhando mpuzamahanga kurenza aya ngaha muri Kongo. Oni ivuga yuko intambara n'urugomo mu buraruko bwa RDC byatumye abantu bashika ku mamiliyoni 7 bata ingo zabo barahunga, ubu ngubu bakaba bakeneye imfashanyo zikomeye cyane. Muri ico kiganiro cyo kwa kabiri mu Bubiligi, Tshisekedi umaze imisi mu murwa mukuru Bruxelles, aho yari yaragiye kwivuriza ubugwayi bwo mu rutirigongo buzwi nka hernie discale, yavuze yuko ubu ngubu ameze neza kandi ko yiteguye gusubira mu gihugu vuba cyane. Yavuze yuko yavuze yuko mbere yari yatumiye umuganga wihariyewe ngo aje kumuvurira i Kinshasa, ariko ngo nubwo yashimye ibikoresho byo ku bitaro byo mu gihugu, yamusabye kumusanga mu Bubiligi kugira ngo yizere neza imigendekere y'ubwo buvuzi bwo yamuhaga. Tshisekedi uri mu kwezi kwa 8 kuri manda ya kabiri y'imyaka 5 yakomeje kugenda ahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, mu gihe uyu muhari M23 ukomeje kugenda umuruca imbaraga, ukomeje no kugenda umufatana ibice bigiye bitandukanye nk'uko amakuru ariko aravugwa. Twongere gusubira mu masaha ari imbere turebera hamwe andi makuru ariko aravugwa hirya no hino mu isi. Ndabashimiye mukomeze guhaha